Semerera twavuganye umwanya munini ya bwana Semerera burya rero Semerera ni ibintu byinshi tudahuriza ko iyo hageze ko tuvuga politike mugeze ko tutanga ntuzeye de recommandation no bisumenga byinshi turabihurizaho ya ikintu kiba tuza kimwe kiri nuko uri apologetic wa gouvernement. I don't like that. Izi leta yabo y'u Burundi za Afrika nta kuzibabarira no kuzifata kuri standard zimwe n'abandi unless twemeye ko turi mediocre ko turi inferieur cyubwo okay c'est bon pour l'Afrique sinon il faut que tuduza game tukabasha kuri standard z'abandi you see nituguma tucrawling hahandi come on dudes mene mugomba ko tumere tembere nk'abandi voilà nicyo don't apologize ya guverinoma no kubashyira kuri no kubatsure bagakora ibyo bakoze kirazira ko ufata ko Focode ukageranya na leta kuko Focode nta mataxi collector icyo ni kimwe Focode nta yigeze irahera ni drapo mu maboko na Bible ngo nzotunganiza abanyagihugu Focode ihomvye Pacifique azoja mwibara mu abanyagihugu zo bakomeza nta muntu azobura amazi cyangwa ngo arekorera ibintu byinshi udashobora gukombara ibintu bibiri ije ni apology idashobora gukogwa kandi ni excuses kirazira kukombara ibintu bidasa atavuga ngo bakora neza ubwo nuko they are inconsequential na consequence nini bakora ko bakora nta consequence nini bigira ku bantu bahomvye cyangwa umuntu acuruza umunyu ahomvye ubundi afise umunyu mwiza cyane aca muri amplaza straight away. Voilà, don't apologize man no kubashira kubakamvye na nubo mwuka no kubakamvye uti iki gikore ku ivyo mafaranga yajanye yagarukane. Voilà. Je bwana Semerera uhora unyumva ntuzeye iyo njya boje mvuga ntuzeye nk'umurundi ntabwo mba nje kuvugira ntuzeye umugambwe canke ntuzeye ubwoko runaka gusa ntuzeye côté penchant ivyo naza ko ari ntuzeye naturel mu umuntu wese usanga afise ntuzeye ahahengamiye nico usanga ntuzeye hari ntuzeye abasempatiza muri politike usanga hari ntuzeye abamambre usanga ari abantu bo abanetre abari omiriye kubwanye nta kosa na rimwe ririmo ariko uraziga Dr Mastermind kuri ivyo uvuze ndabihoriye n'ivyo wavuze vya Regideso ni Regideso ndavuga nk'akarorero aho wewe uravuga uti urabona bareko baragira ama effort urabona bareko baragira iki bon singomba yakubwiye Semerera ati il faut pas trouver des excuses kuri leta ngaka kamoroso kuri dashboard bwana urashaka ni kuri ntuze umukubito niho ndakabona ntuze ukwezi mwana ushaka kurondera kuri YouTube ntaco two bafa nico gituma muze mubarize ujya mutama ntuzeye yitwa gute kuri ntuzeye bonne gouvernance ico gihe wambutsa mukasi yego muze mumbarize ico kibazo ko atari bwo mu bantu babirishije icuya domisi ntumbaze sinibaza muri 2013 sinibaza umwambusa yavuye mu Burundi sinibaza ko yari Burundi bafu je ne sais pas sinzi yari yavuye Burundi ahubwo ivyo kirimo natwe mu bintu byamukuye mu Burundi ikintu cyatumye ahunga ico kirimo yego nuko ntuzeye politike ya uyu mu nyuma yarahindukiye arayigwanya mpora numva akunda kuvuga ivya convention do Kajaga ivya corps cadre muga corps cadre sinibaza ko 2013 yari iki no il était catégoriquement contre kwa bivyo bintu bya ntuze vya transition umucyo to bamushira muri ntuze reka mbaza ivyo nariko ndakubwira nti ibi yakora kubwira Semerera kubwira ati don't be apologetic ku butegetsi bw'i Burundi il faut pas trouver des excuses il faut pas kurondera ingene justifia ubutegetsi kubera buri kwari umugambwe uyu canke ari nakatwara sindiko ndakwagiriza en fait ndiko mvuga selon ivyo yavuze je ndiko ndakubwira uno munsi naho CNDD-FDD hazakaza ubundi butegetsi atagitoro kihari atamaza hari ibi vyose bivugwa mu Burundi quelque soit ubutegetsi bwo buhari no bugwanya jewe kubugwanya so uvuga ngo no fata inkoho no bukritika nkavuga ntibimugira sivyo mwari mukwiye kugira ibi le fait ko mutagira ibi c'est pas normal umva nariko ndakubwira bimwe navuga kare
nakubwiye nti urabona nk'ubunye uriko uravuga uti Regideso jewe kuvyo muri raporo nabonye ikora neza. Je ca ndakubaza nti raba abantu muzinanye baba muri quartier kanaka nimba ari Kamenge, Ngagara, Kinama, Musaga, Kinanira hehe babaza uti mbega murafise amatara? Nukuvuga ngo naho wombwira ngo Regideso iri kwikora ibiki abantu badafise amatara ntayo bafise. Ivyo Regideso iri kwirakora ça ne change rien à la faire, ata amatara ahari ntayahari. Ntushobora kuza kuvuga ngo pourtant ngo baragira ibishoboka vyose. Wewe none wenda kubaziga Dr Mastermind, ndakubaza ikintu kimwe. Wewe umuntu yokubwira ati je ndi ngaha kugira ngo ndaguha amazi unywa, yawe ati wagiye ahantu nko mu nama ati hanyuma uza gukenera kunywa amazi aja hajya hariho robinet tuvuge canke une fontaine uko bamwe bavyita. Iyo fontaine ukaguma uyija ko ugasanga nta mazi arimo. Babwo ati pourtant l'équipe irahari iriko irakora ibishoboka, wegenda wicare hajya uzuraza kuraba kwa amazi arimo. Ivyo wovyemera? Tandori ki murantunga Kubera abantu yari bakubwira yabaye ati ababikora barazi ivyo bakora, baragira ama effort akenewe, mugabo still ayo matara ntaboneke. Ivyo bisiguriye. sinumvise intango y'ikibazo yari yabaye frozen ex yanje. Oh sorry reka ndabisubiremo ntaje. Urumva nariko ndakubwira nti nk'ijya example turiko tuvuga ivyerekeye ingene ubutegetsi bukwiye kwitwara n'ivyo bukwiye gukora. Quelque soit ubutwara wari we wese. Quelque soit ubutwara. Iyo hariho kintu citwa Regideso kijejwe gutanga amatara n'amazi. Hanyuma wewe ukaza kuvuga uti nukuri ujya muntu atwara Regideso il connaît son affaire. Nukuri yaravyize, arabizi, arabimetriza. Moi je dis oui. Hama cha ndakubwira nti cugenda ubaze umuntu w'umunyagihugu ko nibaza je présume ko tari Burundi, selon ivyo mpara no buvuga muri space nibaza ko tari Burundi, kutabi Burundi en permanence tuvuge. Oya. Je simbi Burundi. Mugabo ababi Burundi twobabaza. Twogenda muri quartier zo muri nord, zo muri sud, zo muri est, zo muri west. Tureke tubanze tureke quartier z'abatunzi zibamwe abantu bifise. Mugazi ya quartier z'abantu babaye. Wobabaza uno munsi uti eske muraronka amatara? Ko ndabona ivyandikwa kuri Twitter kameme. Ndabona abantu b'ubwoko bwose b'amatandanse yose bari Burundi bandika ko bataronka amatara. Maintenant iyo mbwiye uti Regideso irakora ibishoboka vyose, iri ku rugero rwiza, yaradugije capacité yayo yo gutanga amatara, uyitwara arazi no kuri c'est un technicien yavyize abimetriza, ndakubwira nti oui mais ku munyagihugu yicaye mu nzu ari mu kizime ivyo uri kora bimusigurira atahurike. No kuvuga ko Regideso ivyo yokora vyose jewe ntafise amatara mu nzu ntuzoza konsigurira ngo pourtant ngo barakora ivyo bashobora vyose. No, nimba bakora ivyo bashobora vyose nindonka amatara. Ico dushaka nuko abantu baronka amatara suko tubwirwa ngo bariko barakora ibishoboka vyose. Batagize résultat, c'est nul. Naco bimaze. Il faut un résultat. Le résultat étant que mon ampoule ou ma tube ou mes lumières dans la maison ziba ziriko ziraka. Ivyo nivyo leta iyo ariyo yose ibikwiye kwiyumvira ikavuga ati oryo yo kuvuga turerekana ngo raba amatara ariko araka mu nzu zose. Maze kuza uravuga ngo urumva ngo turiko tugira ngo kabu ngo turiko turakonnecta après 2 mois ngo turiko tugira uku bastira abantu nta matara bafise ntuburi gukora akazi neza. Nukuvuga ngo muri je narize droit entre autres choses. Yego. Hari ikintu bita obligation de moyens n'icyo bita obligation de résultat. Obligation de moyens ndaguhe exemple kugira ndayisigure neza nagiye mu explication textuelle. Obligation de moyens ni umuganga iyo yaronse umugwayi aramuvura uko ashoboye kose, mugo umugwayi ashobora gukira canka agapfa. Iyo umugwayi yapfuye umuganga ntabihogwa. Maintenant fata yuko utelefonye une compagnie de transport ukavuga uti jewe j'ai une télévision naguze mu mangazini kanaka, genda muyintorere muyinzanire muhira. Bakagenda bakayitora bakayishira mu ikamyo bakayizana. Bashitse mu nzira swati ko umushoferi atwara imodoka nabi, swati ko habaye un accident bakagonga imodoka igatembagara, televiziyo yawe ikameneka itarashika muhiri wawe.
ntibazovuga ngo twagize uko dushobora kose muga ntivyakunze no je naguhaye amahera kugira mbone televiziyo mu nzu sinakubwiye ngo ukoresha imodoka kanaka nta condition zingene mwibarabara hazoba hameze c'est juste que je te donne de l'argent je veux ma télé dans la maison ntaronse televiziyo urayinyishura ivyo bavyita obligation de résultat rero Regideso ifise obligation de résultat umuntu atanga amahera kugira ngo aronke amatara muhira atayaronse ntuza kumusigurira ngo twagize ibishoboka byose ngo homboka ngo vyanse ntibikunda ivyo nivyo rero vyirefleta no ku butegetsi en general ubutegetsi abantu babutoye ati dukeneye amashuri dukeneye ibitaro dukeneye ibi ubutegetsi niho ushaka kuza kubwira abanyagihugu ngo ikute ngo naye seye ngo ça n'a pas marché ngo nta kundi urumva ngo mwihangane no ivyo navyone ni yanyisho wamye urarondera nivyo bikwiye guhinduka voilà reka ngeza boy en tout cas je suis tout à fait d'accord avec vous Ndoricima gusa ntuzeye je ntimurumva ntuzeye ma position ni nkiyo ntuzeye mwese muraza Burundi murazi les difficultés Burundi waburimwo nyene babwifashe iyo ntuzeye bavuze ati okay ubuteza ku ntuzeye tuza ku déconnecta ntuzeye les câbles haute tension kugira tugire ntuzeye tugire kuwazema n'indi ligne runaka ukazobona nk'umurundi arahagurutse ngo muri 2025 ngo hateza kuba hariho moyen yuko ntuzeye izo réparation ziba muga ntuzeye gisagara gaguma ntuzeye cakirirwa amatara hari nawe ati mwimwe mbere ko turi ntuzeye turi muri Etats-Unis turi muri France cyangwa turi muri Russie donc nico kintu bye kigora gutahura donc ingene simbira ku ntuzeye ku marezo sociaux ati byayangaye Bujumbura amamorgue yabaye décongelé inzozi ziko zirapfira mu ntuze mu makuveze donc nivyo ofete ahanini je mpagurutse kugira ko commentaire suko ntatahura ntuzeye ko ivyo bintu byari bikenewe ndatahura yuko daro monde ideal donc uriko uravuga yuko abantu bakwiye gutahura ko inzoya zipfira mu makuveze no sivyo niho ndavuga nta nizapfuye mbere washimwa bwana Ndoricima c'était une exagération mfatiye kuvyo wari uvuze gusa ico ndiko ndakubwira ni iki nakubwiye nti uburundi sizinga ce n'est pas une île uburundi c'est exception ku isi sivyo nukuvuga ngo abantu baratanga amataxe baratanga amahera igihugu kirafise amafaranga nta gihugu kitagira amafaranga bwabo Burundi bwabo igihugu ikihe amafaranga ariho rero ivyo uwenye uri kuravuga ngo nta kuntu umuntu yoca vasi ngo vyatezwa kuba ngo hariho un plan B oui bien sûr yatezwa kubiriho none nukuvuga yuko tutagiye muri vya bintu byo kwisuzuguza twebwe nyene donc wibaza yuko je nakubwiye singomba ko uvuga aho uba utabishaka muga je mba muri Canada mba Ottawa précisément donc wibaza ko muri Canada bategera baramplace amatsinga amakable ntibayaramplace ese wibaza yuko bategera bagira commissioninga barage nshasha canke source d'énergie nshasha none ko atamatara twebwe acika uya Canada riganuzeye Canada imaze imyaka myinshi Ndoricima yiyubaka none energie mu Burundi kwiragiye electricité kwiragiye mu gihugu cyose meme ça fait combien d'années natwa nigwera nka 2000 niho batamwe kuyakwiragiza mu village yerega nivyo navuye nti uko no kwisuzugura aho kwiyumvira ngo reka dushikire Canada usanga abantu bariko biyumvira bati je mon observation ma lecture y'u Burundi Ndoricima kuri situation y'u Burundi mvuga yuko bifata umwanya kugira ngo igihugu kigire ntuze kije ku murongo kubera iki bifata umwanya gituma bifata umwanya 2005 twahereye azeho donc ntushobora rero kuvuka rimwe nguce wuzura bahereye azero no kuvuga 2005 bande bahereye azero nta matara yari ahari mu Burundi yavehiye niyo ndakubwira nta matara yari ahari mu Burundi muri 2005 hari energy ingana gute no ivyo nibindi biharu reka ndakubwire wewe ico ushaka kumbwira umbwira abantu baragwiriye amazu yaragwiriye donc kuvuga la demande yaraduze sivyo ugomba kumbwira nivyo ndagereza kukubwira sinzi ko ndabitahura cyane je suis d'accord avec toi ndabitahura hama ntuzeye avec ntuzeye no faible moyen bwana Ndoricima no kuraba ntuzeye les chiffres ati energie yavuye kuri quantité yangana gute ubingana gute
ko mutagomba erega kugira erega no guciye observation. ubandanya nabwiye nti ndagutahura yuko la demande yaduze miyo demande igirwa nande iyo Tukiri demande ni bande bayigira pardon. uwubatse inzu aratanga ikori Yego. sivyo ni ukuvuga ko la demande et les ressources ziduga au même rythme ni ukuvuga ko wewe uri leta nimba wahora ufurnisa abantu amatara abantu 100,000 ubafurnisa kubera amahera arafise ahava ava mu makori ava selon les revenus z'abo bantu bariko barubaka aho hantu maintenant nibaduga kakabanjira neza kuko ni it's just common sense. Yego mbo ivyo ndabitahura mugabo bwana Ndorikima ça prend du temps souvent ngo woshika nkejo par exemple ugacugira ntuzeye maji hama byose bacha bigenda ku murongo siritu igihugu nk'u Burundi birafata umwanya. Ico kumenya gusa ico utazi canke ico udashoboye uri igihugu ari igihugu turiko tuvuga en matière de sur au niveau y'igihugu nimba udafise ubwo bumenyi mugabo ukaba ufise iyo vision ubona ico ushaka urarondera bakizi quelque soit aho bari kwisi ukabazana bakabigukorera. L'intelligence étant que entre le moment bariko baragigukorera n'igihe bazoheza ubararungika abantu biwawe bakaja kuvyiga ku buryo abo bantu wahamagaye kontra iheze uzoba ufise abari compétent dans le domaine bagaca babandanya. Nivyo nta amatière de gestion y'ibihugu nakubwiye ntituri zinga, ce sont des pratiques universelles. Voilà, nivyo reka ngeza Reka dawe dusozera semerera akajambo duhame dusozera ntutebe gose twari twavuze umwanya ukwiye. Ikigo cya Gerageza zo jena se kwiva kubera iki Uburundi ugira bwa kamwe ntiwobiheza. You see nicyo twanhagiye mu detail sino yewe ndi burya namfise nuzendi electrical engineer. Ikibazo cyo muri Afrika ni ikintu bita preventative maintenance preventative. Uzotwa no ku Barundi mu bana havuzo muri aba aragura imodoka akayitwaza kugezaho igonga imoteri. Namenya ko every 6 months yagomba kugira check up sigena ndiko kubwira nk'umuntu bon ufise umudamu waranze ndiko ndavuga umudamu utabubwira ndakuga kwidura amavuta sibwo ndiko ndamatwenga mugabo kivene maintenance ibintu byose mechanical electrical bikenwa maintenance preventive mugabo ari kwera burya incompetence na burya buswa bakamuha akabona icyuma akabona ati akujagura icyuma kiko kirahe akazara kibozura gake reka dukomeze ndakigendera ko ngogenda ku modoka amafra yaheze ukagumya disque ukazona imodoka irapfuye ikigusaba menshi kuramplasa disque iyo ni nk'ibyo donc Regidezo Escom muri South Africa gize le même problème babirabure nibagoze maintenance. Ikindi kintu batagoze ni guplaninga demand. Jovuze ngo hari demand ntabwo ari impunzi zo muri Congo zayidugije. Demand iba très organique en essence. Ubonye utaye abantu ngo bubake sepa ahantu hashasha mu Gatumba. Iyo uri kurasiridivize tere wibuka ko bazokena umuyaga nkuba ico gihura planinga est-ce que centrale d'office zirakwiye supply d'office irakwiye idakwiye ahubwo niyo project yo guti ni muyihagarike kuko aha muri Regidezo ntabwo dufise umurikwiye reka twige plant hanyuma izofata imyaka 4 kugira tuyinstale ubwinzo nzuzwa kubaka nyuma y'imyaka 5 mugabe byo bo baguma bagenda nyene nkuko umenga autopilot abantu ko bazogura gose grid zo bakwiye umbico nico kitaba ijana tunye kijanye niyo na ninaza ko ari competence sinzi kina bigenda byo byo kuba ngo uri guswitchinga entre service shasha ni yakera ngo bisaba ukwezi ndwi umunsi guswitchinga wo ibyo no kutabuza ingene bubaka ama grid habana kano kaga decoupling small switch ego nivyo ashobora kubara amasanga ya glitch kandi ashobora kubara imisi 3 uri kurahindura ama system doesn't make sense.